Ni nyuma y'isambuka ry'urukundo rw'umurinzi Harmonize n'umukinyi wa Marores Kajala Masanja ruriko riravugisha abantu benshi ku mpande zigiye zitandukanye ngaho mu gihugu ca Tanzania. Umurinzi Mr Champagne kuva hano mu gihugu cy'u Burundi mu gafisa amamoko yo mu gihugu ca Congo yagerageje kwerekana amarangamutima yiwe. Mushobora kubabona uwo mukobwa Kajala Masanja niho yashoboye kwandika bicishije ku rubuga rwe rwa Instagram inbox y'uwo mukinyi wa Marores Kajala Masanja, aho yashoboye kwandika avuga ati: dada Kajala, naitwa Mr Champagne, naishi Burundi, tena nafanana na Fally Ipupa. Nilitaka nikuambie kama wewe ni mwanamke mzuri sana, tena mpole, mtulivu na hekima. Kiukweli sijafurahia jinsi unavyojibizana na watu mitandaoni. Mimi niko tayari kwa kila kitu ajili yako na kupendaga sana, ujue love you Kajala. Ayo n'amajambo y'umuririmbyi Mr Champagne so nagiye gusohora album, avuga neza yuko muri iyo album agiye gusohora ashobora kuba hari indirimbo yashoboye kuririmbira uwo mukinyi wa Marores Kajala. Twitege ko agiye kumwishura iki, na cyane cyane yaho tubona iyo message umurinzi Mr Champagne yashoboye kwandikira umukinyi wa Marores Kajala itarashobora kwakigwa, itarashobora kwishurwa n'uwo mukinyi wa Marores kuva mu gihugu ca Tanzania Kajala Masanja. Twitege ko agiye kubiki, twitege ko agiye guhinduka iki. Kajala azokwemerera urukundo rwa Mr Champagne, Kajala azokwemerera gukundana n'umurundi canke twitege ko agiye kubiki. Kora subscribe kuri no rubuga rwacu mu kubandanya mwirongera amakuru agiye atandukanye.